shimira Imana kuko yamuje n'umuntu umucanco wawe sinzi n'umugabo kandi nige duhura Imana yari yambwiye nuzuge wigwanira urondera hirya no hitekereza zoguhuza n'umuntu hari abantu bateme isi yari yuzuye umwiza mwinshi nta muco twari kuzobona iyo utaza ubu twishimiye imbabazi nyinshi watugiriye Yesu bigatuma uva mw'ijuru turavuga ubukuru bwawe turavuga imirimo wakoze hagati yacu wabaye umuhuza wacu n'Imana. Yes bakunzi ba Pia TV mumeze gute muraho nkuko twamatuye bakorera misi yose kuri Peace International TV twamatubaha ibiganiro bimeze neza biryoshe impano z'ugwaruka mu ndirimbo abaririmba gospel abaririmba profane abakomedie abafise utugenegene ndetse n'izindi mpano turabaha akaryo keza kugira ngo bashobore kwerekana ico bari. Yes ndi Moses Angelo nkuko mibona turi kumwe n'umwigeme ameze neza akeye muravuga ati uyu nawe nindi asanzwe ari umuririmbyi wa gospel zandirimbo bamwe bita ngo nizimana abandi ngo nizo gutazira Imana canke indirimbo zo guhimbaza Imana akaba asanzwe rero ariko arabyifatamo neza mu ndirimbo ariko kandi afite n'ubundi butumwa bwinshi aza kudusangiza kugira ngo tumenye byinshi kubijanye nawe reka ndamuhikaze amahoro umeze neza turashimana ego turabona ko mwaberewe mumeze neza merci beaucoup cyane n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu byose ari abantu iyo babiye ati waberewe ti ni Imana n'ubuntu bw'Imana. Yes kumbuye rero abariko baradukurikira bafise amatsiko kumenya uyu mwigeme uno mutumire kuri Peace International TV ninde so mwigeme ariko n'umumama yego muradutunga oya n'abahoro benshi okay ni n'umumama umwana umwe n'umugabo umwe nitwa Lydia Lili Baruti neza cyane abandi umuririmbyi ndirimba indirimbo mpimbazamana yego byo bita gospel yego Yes kumbure rero turaza kugaruka ku bijanye tuvuge ukuntu uririmba ariko kumbure umuntu ashaka kwibaza ati none Baruti yatangwe kuririmba gute ntazwi ntitumuzi ivyo we bimeze gute yego aheze igihe gitoya ntanguye ku giti canje ariko natangwe kuririmba kera nibuka nkizwa nari mfise 14 ariko yego ariko imbere yaho nkifise imyaka 8-9 nararirimba ubu wibuka umwaka nafise 8 ans umwaka w'ico gihe oya sindavyibuka umwaka ariko ku myaka 8 ndavyibuka nararimba kandi narinzi amajwi 3 rya mbere rya kabiri rya gatatu hari ikintu uvuze ati ngo imbere kukizwa no kuvuga ugize kubura umupagani mu Katolika umuryango wanje ni warukijijwe hama naje twaza kuva umuntu akizwa ku giti ciwe abana nibo batanguye aburya hari ikintu benshi bakunda kuvuga ati ngo kuva nkizwa ariko uri mu Katolika ubu ufise ahantu wegukira kandi nawe avuga ati ubu hafise ariko cyane gukizwa no kuja muri abo madini y'aba protestant oya ubu ufise ahantu usengera ariko hari ubu taramenya ibyo urimo okay kandi akivuga kuva ntahuye Yesu nimba Yesu n'umwami n'umukiza mu gingo bwanje warukijijwe rero ico aho rero nari nkijijwe warubatijwe kandi yego ufise imyaka ingahe 14 warukiri muto ari nkiri muto none kugira ngo wumve yuko wokizwa ni iki cyatumye wokizwa kandi wari mu myaka nkiyo abo usanga aba jeune ugwaruka bari mu myaka y'ubuyabaga ya adolescence yego wewe ikintu cyatumye uvuga ati urakizwa
cyagenze gute? Mukuru wanje niwe yatanguye gukizwa, we yarakuze, hama yararirimba. Rero kujya atasha avuye nko ku rusengero cyangwa muri hedini, muri apetition cyangwa mu ba proto, yasengera muri Emmanuel, yagataha aririmba kubera ko yari umuririmbyi, nkumva ndabikunze. Rero nasanga ndiko ndamufasha, akanyigisha indirimbo nkamufasha, agakompoza indirimbo akambwira yimfatire, kuko icyo gihe ndibuka nta telefone yari afise ashobora kukarojisira ibyo ariko akompoza atabyibagira, yarabimbwira. Ndibuka ngifise iyo myaka 8 nyene, ambajije bukeye ya ndirimbo ivuga gute nayimubwira uko yayimbwiye, hama akambwira turirimbane, akumva ndiko ndirimba irindi je ntarizi, ariko we wabitahura akambwira uri kurimba ijwi rya kabiri atabyonzi. Rero uko nakuze 10, 11, 14 rero niho naje gutahura, numva nanje nkwiye kumukurikira ahantu ariko numva ndabikunda, hama ndakira Yesu ambera umwami. Kuva ico gihe none natangwereye kumva ico ndi, kumenya ico ndi. Wavuze ko wakuriye muri katolike, ni kuvuga yuko abavyeyi bawe bose bari abakatolike? Bari abakatolike. Bamaze kubona uhinduye inzira ntaco byabatwaye? Oya, bo bavyakiriye gute? Naco byabatwaye kuko uwo mukuru wanje nawe yaragiye. Navuze nshaka kugenda aho mukuru wanje asengera, bavuga nta ikibazo, bagenda. Ngaho rero urakijijwe, benshi usanga barimba mu ma Sunday school, wewe waraciye muri Sunday school? Oya, washike mu bantu bakuze? Je nasanze ahubwo ndi mu bantu bakuru, abakohare y'abantu bakuze, kandi naho niyo myaka mike yanje bampa kurongora iyo kohare nkiri mushasha. Muri eglise ihe? Sinai. Iri iramajahe? Iri mu anu bita Mugweza, haruguru. Mugweza hari hejuru ya college. Yego. Niho nari. Waradugiye ijya misozi nyene? Oya, niho narimba. Niho waba? Yego. Umaze rero gutangura kuririmba, washikiye muri chorale canke watanguye ku giti cy'iwawe? Nashikiye muri chorale. Chorale nayiba mu myaka myinshi cyane, ariko nkompoza indirimbo ndazibika ataburyo. Icyatumye uva muri chorale cyabaye iki? Nta gihe kinini kiheze. Nubundi natanguye ndi muri chorale nubundi, ariko apana aho nahereye ahandi na muri Rocher de la Vie Nyakabiga. Nubundi nasohora indirimbo ariko ndi muri chorale, ndongoye chorale kandi. Rero ku giti canje nabonye imenga biramboha cyane kugira numve ko noba chorale nkayigenda pembeni gatoyi, kuko ucu usanga hari ibibazo biko biba hagati nkanje nari ndongoye chorale n'abaririmbyi cyangwa n'abarongozi. Swate nkuko baranyemvise nkagenda kuririmba ubutumire nkabuvuga mu eglise, ugasanga bibaye biragongana n'ibintu bya eglise, biragongana n'ibintu bya chorale, ama emission ugasanga biko bigongana. Ndavuga reka manze nimba igihe kigeze cyo kuba ndi jenyene, kamanze ndeke ibintu bya chorale. Yes, kumbure mbere ko tubandanye ikiganiro uratubwiye byinshi ukuntu watanguye, ariko kandi abadukurikira ntibazi indirimbo ufise, ariko kuri YouTube tubona ufise indirimbo zika kuri 3-4 umaze gusohora mu buryo bwa video mu mashusho. Kumbure ducishirizamo indirimbo yitwa Muco w'isi. Isi yari yuzuye umwiza mwinshi, na muco twari kuzobona iyo utaza. Ubu twishimiye imbabazi nyinshi watugiriye Yesu, bigatuma uva mu ijuru. Turavuga ubukuru bwawe, turavuga imirimo wakoze hagati yacu, wabaye umuhuza wacu n'Imana. Biza cyane. Kuri iyo ndirimbo, ni indirimbo imaze amezi 9 ku rubuga rwa YouTube, wayise Umuco w'isi. Utangura ari kuvuga mu gitero ca mbere ati umwijima. Ni gute uwo mwijima waje kuba umuco?
umwijima isi yari umwijima nyine kubera ko satani yari yaraganje isi hanyuma Yesu niwe yaje kuba umuco igihe yaza kutwitangira yabaye umuco mu majambo make icaha kikimara kuza mu isi habaye umwijima Yesu amaze kuza gucungura isi kubera kino ne washimye kuyita umuco witwa kugira uyiririmbe nkuko uyite titre nkiyo byavuye yene ni jambo ri mu ndirimbo nawe numvise umenga biroroshe kuyita umuco w'isi kubera ko nigiyo jambo rimwe nyene nuvuga ati icyatumye uyiririmba kuko hariho benshi barimba indirimbo ugasanga n'ubuzima yabayemwo n'ubuzima bwabaye ku mugenzi wiwe akumva yo ririmba wowe nawe uvuga ati byavuye nanje birashika ndafise izindi z'ubuzima umuntu acamwo cyangwa ibibazo sero n'igihe umuntu agezemwo ariko ico gihe rumva ko nari ncakira nyene ncakira umuco naumva biri muri je nyene bibogaboga muri make nayiko ndirimba ubwo buzima nyene ndimo bwo kwakira Yesu umwami hariho benshi mu kuririmba mengo bifashisha igitabo ca Zaburi kugira ngo aronke amajambo y'ibyo aza kuririmba nawe nuko bimeze oya muri Zaburi kenshi ariyo ishimwe cyane n'amashimwe rero mu gihe avuze indimbo ya Zaburi yonyene umuntu ayivuze yumva ari amashimwe birashoboka gasanga yumva ashaka kurimba indimbo y'ishimwe akifadikiza iryo jambo ryo muri Zaburi nta na kimwe ufise indirimbo zitari nke kuko indirimbo ziri mu mashusho wakoze audio sha mu mashusho nta nkeka yuko bidatwara uburyo benshi dukorana ibiganiro usanga afise audio gasanga ate mashusho ngo uburyo sindaburonka niyo audio bikamugora tuvuga yuko Baruti wewe afise ubuhe buhinga bwo gutuma ashaka gukora audio na video cyangwa afise undi umuntu amufasha mu mugongo n'ubuntu bw'Imana nye ni Imana yahagurukije umuntu amenye kwigenza ariko bose Imana irabakunda nabo bose barimba muri audio sinanse nyene ko tabakunda ariko kandi umuntu wese afise inzira yiwe kandi umuntu wese afise igihe ciwe nanje nsuko ntamaze igihe kinini nanje nama audio ahari hariho nizo narakora video nakoze audio mugabo ndi muri ko hariko indirimbo ari zanje biranka ko ndazigira video mugigiye navuze ngo mahore ku iti canje izakera naziretse kuko twari kumwe n'abandi avuga ni jenye rero ubwo buntu nibwo numva nshaka kuvuga Imana yangiriye ubuntu nyene kuko niba byoroshe kugira ukore audio ukore na video n'umuziki wose ukawushiramo byose ugaheza na Yesu muraziriha ariko nshimira Imana kuko yamuje n'umuntu umucanco wawe sinzi umugabo kandi nige duhura Imana yari yambwiye nuzuge wigwanira urondera hirya no tekereza zoguhuza n'umuntu hari abantu batemera ibintu by'uvugisho ariko ico gihe je nabyizeye kandi nabibonye nzoguhuza n'umuntu agufasha mu buryo bw'imwemo no mu mubiri byose arakora kandi n'ubu niko bimeze umva tugihura yumvise ico kintu ari cyo cyambera akwiye kumfasha shanke yagukunde kubera abonuze kuririmba birashoboka nabyo zose sinzi uko mukunda mwebwe abahungu je sinzi ibyo babakunda ariko je ndabihamya cyane ko ari Imana yamundukiye ko yarambwiye ngo nzoguza n'umuntu abigufasha kandi duhuye yatanguye gukora ico nico kintu cyambere yambwiye oja muri studio ndavuga Yesu Kristo gusa yarigeze kukubona uririmbuko yarambonye kuri Facebook arabona indirimbo yanje kugiye ukuntu ushobora gukora utuntu duto nyene dusanzwe arumva ko ndumuririmbyi nyene rero icyo kintu cyambaye kimaje numvise Mana ni wa wundi basi ntanke ni wa wundi wamuzanye nta kindi wapanga wowe wari warasengeye ego indi ndirimbo imaze amezi abiri itwa Daima tubona uri kumwe n'umwana ubwo abayibona bavuga ati n'umwana wawe ego niwe mwana wawe nabanje niwe maririmbanye ego nawe yatoye ivya mama wiwe ko bidasanzwe none uretse ko batarabyemera ngo ko mungana usanga hari confusion abantu bagize ikibazo nyene ariko n'umwana wawe nawe uri kuramurera kuri mu mwuga wa nyina wo kuririmba mwese mukore igikorwa kandi ibyo numvaho nzobimufasha cyane akiri muto ko jewe ntibyari byoroshye ko babimfasha nkiri muto kuko iyo nkiri muto vraiment ndahamya ko mbangeze ahandi hantu
ariko ko je nabitahuye nkaca mbona n'umwana afise ngabiri so bimufashamo cyane abimenyera akiri muto. Ndakunda kubaza ikibazo abaririmbyi barimba gospel, abaririmbyi barimba profane uriko urababaza bakubwira ati je ndakeneye gutera imbere gushika aha canke nagiye mu muziki kubera ari carrière professionnelle, mvuga ubunyamwuga bimbesheho, kuko bamwe turamaze kubibona birababishijeho. Wewe muri gospel intumbero objectif yo kuva ati ndirimbe ni yihe? Intumbero niyo kwamamaza ubutumwa bwiza, kwamamaza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo. Ariko rero aho nyene hari kibazo nkunda kubaza, kubera iki ama concert murihisha amafaranga kandi ari ubutumwa bwiza muri ko muramamaza? Ubwo umva bose bazoza bafise inyota. Okay, Jesse ndagera kuri rwego rwo kurihisha. Ariko jice numva Jesse nibaza ko bizoshikira ndihisha. Ni kubuntu. Nukuri. Kubera ko twabiherewe ubuntu. Jice nico cyambere. Oya sindiko ndajije abantu babikora. Oya. Ariko jice numva nkuko nabiherewe ubuntu. Numva no bitangira ubuntu. Kubera ko nizi ndirimbo turiko dukora. Turasohora amafaranga. Buya nashize kuri YouTube niteze. Ubu nyene nta kintu ndiko ndaronka. Kandi sinzoreka. Ndiko ndakora kugira numve ko ubwo butumwa bushika kuri. Rero niyo concert Imana irafise inzira nyinshi zo gufasha umuntu, zo guhezagira umuntu. Noreka kurihisha ariko Imana igaca mundi nkuko yani mundungikiye ubwe. Numva ko ari Imana yanabikoze ubwo butumwa ndabushise kuri. Rero numva je kurihisha je kugiti canje. Ntabyo nokora. Ntabyo ukora. Ku ndirimbo rero za gospel uraririmba, kumbure nk'uwakurikiranye neza ikiganiro yovuga ati kumbure Lydia nta ntambamyi ahura nazo. Zirahari nyinshi cyane, nyinshi. Hari zo wovuga zimeze gute? Nyinshi cyane. Aho rero impamvu rero banarihisha eka ngende kurako nyene. Impamvu banarihisha abari ntambamyi y'amafaranga bakonsomye ivyuma ikibanza. Rero ngaho nyene hariho abarimbyi ba gospel bakwitangira imbere bo bamamaye. Turakunze kubona ama concert ugasanga company iramutumye ko canke ikintu runaka bariko baranegosia utamaye 100 millions utamaye 150 millions je sinza. Ubwo urumva ko mengo ni business baba arimo. No buzima bwiwe. No buzima bwiwe je sinzi uko bimeze kuko umuntu wese niwe yizi. Sinzi impamvu abikora. Sije ukubwira impamvu abikora. Ariko ko yako je ntabyo nzi mva sino mwishurira. Ntiwo mwishurira. Rero tugire izo ntambamyi ziba zihari ko je ndibuka no mu eglise zarambaye ko nagize nawe n'intambamyi nyinshi ugasanga uri kuririmba mu eglise abarindi murimba na nyene bakakugwanya. Ishari. Akarorero ari guhe umuntu ashobora kuririmba abantu ukabona sinzi nugufashwa nuguhezagirwa ukumva umuntu wo muhezagira niko ndabifate guco ukabona umuntu ahagutse mu kibanza ari gicayemo arakuza n'amafaranga kuri podium. Ibyo bintu byambaye ko kenshi basi natahari bifu n'abariri yaturi inamba kubera iki we kandi umva ntibyasubira kuba byiza nimba bakugwanije umva ko ari kibazo. Indi ntamba myigeze kugira mu muziki igihe nagize ngo nshaka nsora indirimbo re ku giti canje ariko igihe nibaza ko kitari bwagere kuko kigeze nta muntu azibira. Ndondera dufaranga duke ndibukana yari 50. Iyo studio ni yasora kindirimo 50. Yo nganyene hafi hama ngenda muri studio. Bugi indirimbo n'amafaranga byose byagiye ko ni isasi ndayiro. Kandi haize imyaka myinshi. Byaranci intege. Ndavuga none ba bantu nabasuma naguma nibaza ngo abantu bo muri studio ntibabakurikiranye ntuzi ni sinzi uko byagenda nubu ntuzi niyo bagereye. Arahari nana mubaza no bime basi nsubiza amafaranga. None indirimbo yanje imeze gute ni isasi ndaro nkinjo wacuheba naciyeme. Rero byaranteye ikibazo none ibi bintu ntabirimo nibyo cyangwa sibyo. Rero ico gihe ni Imana kimbwa ati reka kwikorera n'ingufu zawe tuze nzokubereka uko bigenda. Kuva rero bigenze uko ubu bimeze bo. Yes, kumbure benshi bakonze kwibaza ati Baruti ni Kirundi n'umurundi kazi bimeze gute? Baruti n'umurundi kazi ariko afise umutima
tipe nyene n'umukongomani umugabo wanje n'umukongomani waciye umwitirirwa bari abantu rero ari ukuntu bagira izina rya famiye iryo zina ni ryiwe ashaka ko n'umugore n'umwana bagira muri uwo murongo umva n'akarangamuntu warahinduye aya sindahindura b'ikirangamuntu rero bakuze ku izina rya gute Lydia Ndayishimiye kumbure rero ntitwokwinjira mu buzima bw'iwawe ariko tugarutse mu muziki muri gospel uno munsi ikibanza c'abarimvyi ba gospel murabona kizofasha iki mu mbona kazoza y'igihugu mu kurangiza kino kiganiro sinahuye turi mu mbona kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere namwe abanyamuziki uko mukora kose hari intererano murabona uko umuziki wanyu muri ko marafasha iki muko marafasha iki canke muyibaza yuko muri ibyo bihe gospel izoba igeze ku ruhe rugezo mugiranije n'ubu ico gihe je nibaza ko tuzobigeramwo tumaze kwagana tuzomeye ko ibintu bizobimeze Ninja abanyibare ngo ibyo je ntabyo tuzi by'ubunyene ariko ndiko ndaba ubunyene ico gihe nimba tuzatukihari je nibaza ko atazohari nkuko ukubaruti ameze guca nyene nkabandi ko ndakora niki cyo tuma ntabangeze ku rundi rugezo nimba mbandanije Imana ikabiri kumwe nanje umuziki ushobora utegezwa kwaguka kandi n'ubutumwa buzaba bugeze kuri ikanguro rero ni ryakanguro rero tuba dushaka mu Burundi no mu baririmbyi rizovayo kuko abajene benshi bahagurutse kandi bariko barakora kandi bakorera Imana nta nkinga nimba umuntu amaze kwimvira ateka ngende sora indirimba mba ndayishire kuri YouTube akabazi ko atakina ariko agenda guhembwa kandi kuko hari aba posting indirimba atarahembwa adahembwa n'ubutumwa reko muri ubu ni muri ubwo buryo tuko dutanga ubutumwa bwiza abasanzwe bakuzi nigiki uriko urabategurira mu misiri imbere nagihari nariko ndakora video y'indirimbo ndafise album y'indirimbo 12 y'indirimbo 8 ndiko maze gukura mwimwe niyo ndiko ndakorera video bunyene muri make mu misi mike barayironka kumbure kuri YouTube wawe yes rero mukurangiza kino kiganiro uri umumama ufise umwana nawe n'umuririmbyi watubwiye intambamye wahuye nazo ariko kandi hariho nabandi bahura nizo ntambamyi cyangwa ugasanga ugwaruka gwifuza kuririmba abavyeyi bakababira intambamyi wewe urababwira iki niki bohindura kugira ngo akumbure umwe wese n'impano yiwe ashobore kwiteza imbere ku bavyeyi badashobora kuba batahura ingabiri ku mwana ibyo bintu birumvikana kuko ntabitahura ariko ku bantu babitahura nkanje nabimenye nkabona tumwana ari muri numpano no kumushigikira gushigikira umwana sa amafaranga gusa umuha mufashe bige bintashoboye bimworientemo kugira bibemo neza kuko umwana ashobora gukura afise ingabirano ariko ugasanga akayikoresha nabi yari guca ngaha gaca hino mwereke basiti cangaha Imana nibishaka uzoshika Imana ishaka nimba ataburyo ufise ariko ufise uburyo muhagenda akore Imana kugira ikorwa cy'Imana gitera imbere ariko kandi umuntu yankira umwana kandi abona ko akwiye kumufasha bonaba ari intambamye muzindi hega n'abavyeyi bashaka kubera intambamye abana babo cyangwa n'umugabo akabera intambamye umugore wiwe umugore akabera intambamye umugabo ariko rero tuze torosha no mu mutwe torosha kugira ngo ubone ko iki kintu kirafise akamaro kuri no mwana urazi ko ari n'umwana ashobora gusiba mu misa umuvyeyi ntamuvugisha yasibye gusenga ntamuvugisha genda mu misa ariko ku ishuri yewe n'inkona arajya rero dushira abana bacu mu vy'Imana kubera ko n'ijambo ry'Imana ivuga ngo nitwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo ibisigaye n'inyongera ayo mashuri ubutumwa icubahiro ibyo byose bize inyongera kwitwararika by'ubwami bw'Imana rero abantu rero nk'abavyeyi icyo no hanura no gushigikira ingabire z'abana babo kugira ngo ibisigaye Imana ibahe nk'inyongera nejo
reka ndagushimire cyane Lydia ku kanya mwaduhaye twisare ko n'ikindi gihe nitwabatuma ko muzoshobora kwitaba akamukaje murakoze cyane tuzitaba yes nikuri bakunzi ba PTV aha tugeze ku musozo wa kino kiganiro mwumva yuko mwari kumwe na Lydia Lili Baruti kuri YouTube yiwe mugende murabe indirimbo nyinshi ari yamaze gusohora n'izindi ziriko zirasa nkuko yabivuze kugira ngo dushigikerane mu mpano z'ugwaruka ndetse n'abandi mwari kumwe na Moses Angel ndabashimire cyane bye bye